Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye hayo nayo tuyahereye kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Hatangujwe indwi yahariwe imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'u Burundi na Ecclesia Katolika. Uburundi bwiyemeza kubandanya iyo migenderanire nkuko byashyikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire. Bamwe mu badandaza batekeza ibidandazwa byabo nk'imitobe n'amavuta mu macupa atameneka yakoreshejwe bakiraneza ingingo ya leta yo kubihagarika, ariko basaba leta kubaronsa ubundi buryo bwo gutekera. Muraza kubikurikira mu idonido ryano makuru kazi. Kaze midonido ryano makuru duhera mu gisata c'imigenderanire. Igihugu c'u Burundi kiremera kubandanya imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Vatikano. Hategwa umukono kuri uyu wa kabiri ku masezerano yo kubandanya gufashanya. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire yamenyesheje ko ari gikorwa gihambaye kandi ko Ecclesia Katolika ifasha cyane mu migambi y'iterambere y'igihugu. Ni mu gihe abari batamutse batanguja indwi yahariwe imyaka 60 y'u Burundi y'imigenderanire hagati ya Ecclesia Katolika hamwe n'u Burundi. Imyaka 60 rero si imyaka mike, harakozwe vyinshi biciye mu ngendo zimwe zagiye zikogwa ku rwego rwo hejuru. Ingendo zagize ko n'abakuru b'ibihugu na cyane twebwe igihugu cacu ciza c'u Burundi nye n'icubahiro yarashoboye kugenda muri Vatikano mu mwaka uheze mu kwezi wa gatatu, ashaka guhura na Papa Francisco. Barayaga neza ibijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri n'ingene twokorana kugira ngo iyo migenderanire igende itera imbere. Mbere yaho murazi yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeye igihugu cacu ciza c'u Burundi mu 1990 aranavuga n'ijambo rikomeye cyane, ijambo yavugiye hajya ku Mutangano yari quartier Kirinshasha, ku buryo haci haba n'icibutso gikomeye cyane cyo kwama twibuka urwo rugendo. Twavuye twita ibarabara rimwe hajya ku Mutangano tugitirira Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu bijanye no gufashanya mu iterambere naho hari byinshi dukorana n'igihugu ca Vatikano biciye cyane muri Ecclesia Katolika. Ivyo navyo ni mu gisata c'amagara y'abantu n'igisata c'inyigisho. Murazi yuko Ecclesia Katolika ifise amashuri menshi yigisha neza, haba ivy'indero ndundi n'ivy'ubwenge, naho tutashoboye bamwe guca mu seminari, mugabo mwarashoboye kubona hirya no hino amashuri ya Ecclesia Katolika, amashuri yigisha neza cyane kandi yaramuye incabwenge nyinshi. Turakorana kandi mu bijanye n'amagara y'abantu. Murazi yuko Ecclesia Katolika yagigira amavuriro menshi, ikazirafasha cyane kuvura bene gihugu, yongera ifasha leta muri ico gisata. Mu ncamake rero nuko twagiye dukorana muri imyaka 60 iheze. Nabivuze nye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ashe kugendera Vatikano umwaka uheze. Murabona yuko iyo umukuru w'igihugu ashoboye gufata urugendo nk'ubwo bamutumiye, murana yuko iyo migenderanire bigeze urwego rwo hejuru. Turabandanya nano makuru ngo haribondekeza intambwe nziza mu gusubiza hamwe hagati y'abarundi baba mu Bubirigi. Ibi ni vyemezwa na Terence Ntahiraja aserukira Burundi mu gihugu c'u Bubirigi, mu gihe bamwe mu barundi baba muri ico gihugu bari bamaze igihe kitari gito bariciyemwo imigwi bivuye mu kutabona kumwe ibijanye na politike muri kino gihe. Avuga ko iyo ntambwe ahanini ibonekera mu butumire bahanahana mu mamanza atandukanye. Ifaranga y'amabanga twajwe kandi byoroshe nivyo aho twasanze batandukanye babo imbere barabana ayiwe. Twarabaje kugira ibiganiro bitari bike tucisha ku rubuga ngurukanabumenyi rwa ambasade yacu mu Bubiligi kugira ngo aho twashoboye gucisha twavuga yuko tubona yuko n'ukuri abarundi
bino makungu bita diaspora mu kinyamazuru batarabanagiza bamwe imigwi twagerageje kugura imiryango kuko ambasade ni y'abarundi bose mbere bari bifuza kugendera Burundi cyangwa kuzana imigambi twarakoze uko dushoboye kugira ngo tworohereze uwari wese atamusobanura ubucanke uriya cyane idini cyane mu gucanka ibindi rero ntagatubere ko ntabwo twishimishi tugezeko ni byiza cyane kuko twabahakana ukibyerekana aha twabahakana mu gihe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 abangere icura ku gihugu yari yagiye mu nama ihuza ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Afurika murayaboneho n'akayoboka n'abarundi aho twashoboye gutumira abarundi mu buryo butandukanye baba abavuga na leta abandi bakavuga no kuba bishatse kose ariko abandi musagada bashimye ko baritangiye bayerekanye ikimenyetso yuko abarundi intani n'uko twese turi umwe kandi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu mu byerekana yuko abandi ariko basubiza hano kuko ari imbere yaho kuva mu 2015 ntibyashoboka ikindi twakeneye kubyerekana nuko n'uteguye imanza z'igihugu zihuza abarundi barakitaba atakuvangura imigambwe atakuvangura ibya politiki atakuvangura amadini no kuri twaravyiboneye ntitwahimbaza sabukurigira mu 2031 yo kwibuka ku Burundi no turimije urubanza rwo kubatumira kugira ngo itariki y'ukwezi kw'indwi undi wese hari gahamubiri yifuza kuza kwibuka ntayo kwigukira kwitsibataza mbere no gusangira abari kiyango hawe kaza kugira ngo haje twebwe turahimbawe hanyuma ngaho dusunariza bose imiryango ibuye nta gusobanura twifuza ko undi wese ahari uko ari kose iyo tuganizwa ngatera nakamwe twifuza gutaha ko imiryango ibuye abafite bitandukanye rero tukabafasha mu kwarusa inkuru zibafasha bashobora gutaha mu Burundi atamorane. Tubandanye nano makuru bamwe mu badandaza batekera ibidandazwa vyabo nk'imitobe amavuta n'ibindi mu bitekezo vyakoreshejwe anini bigizwe n'amacupa atameneka bakira neza ingingo ya leta yo guhagarika gusubira kuyakoresha naho biruko babona ko leta yari kwiye kubaronsa ubundi buryo bwo gutekera hakaba ari nyuma yaho ikigo BBN kijejwe gucungera ubuziranenge gitangarije ko kuva ku igenekerezo rya 2026 kuno kwezi ivyo bitekezo bitazosubira gukoreshwa ku butaka bw'u Burundi inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Bamwe mu badandaza amavuta mu isoko ya Kotebu niyo bita kwa Siyoni bakira neza iyo ngingo ya leta yo kubuza gutekera bimwe mu bidandazwa mu macupa nk'ayavuyemwe amazi naho biruko babona ko isango bahawe yo kudasubira gukoresha ayo macupa ari hafi bagasaba nyabona ko leta yobanza kuronsa abadandaza ibindi bitekezo bidafise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Iyo ngingo sindayibona ko bizotworohera kuko ntituzora ikindi kintu dushiramwo ibyo rusanzwe rushiramo kose bakorete yo tuzana ayo macupa hama tugashiramo kimwe yongereza ikindi kiringo kugira ngo turonke izo ambaraje zindi zizokoresha. Iyo leta yafashe ingingo nibaze yuko nibikenewe byose iba yabitegekanije turizera yuko nayo macupa ameneka leta yamaze kuyegeranya hari turumva ko hava beca bigorana. Abandi iyo ngingo bavuga ko ikora ko nabahora begeranya ayo macupa bakaja kuyoza mu nzuzi nka ntahangwa imbere yuko bayagurisha kubayakoresha mu gutekera amavuta n'imitobe babona ko hamwe iyo ngingo yoja mu ngiro ubuzima bwabo buzoba buhagaze. Genda byogeje ndaronkrasiyo ndaronko dufaranga nyawe two gukora ubundi mugambi hama ubundi mugambi ukanteza imbere nzoba mpavye urumva nta wa mugambi nturobugishobotse urumva na ya mahera yo gukora uwo mugambi nzoca ndayabona. Ayo macupa atameneka abayegeranya bavuga ko bagurisha 500 y'amarundi ku kilo. Amakuru dukura ku bayegeranya badashima gutanga amajwi avuga ko ayo macupa ashogwa mu makungu aho ahingurwamwo ayandi macupa recyclage mu rurimi rw'igifaransa. Mukurangiza hano makuru dukubitire mu makungu abantu barenga 3,600 ari bamaze kumenyekana ko bakoze ko na Nyamugigima yakoze ku bihugu vya Turkiya na Syria. Amakuru dukesha Eho News amenyesha ko inyuma y'umunsi umwe hatangujwe kurondera ibisigarira ibitigiri bibandanya vyiyongera n'inkuru tubaza Lidi Gahimbare.
Les bilans, toujours provisoires, ne cessent de grimper en Turquie et en Syrie. Ibiharuro byifata kibanza by'abahitanywe n'ibihuhusi bibandanya kuduga mu bihugu vya Turiki na Syria nkuko tubikura ku rubuga rwa Euronews. Abapfuye ubu barenga 3600. Abagerageza gutabara baguma biyongera ijoro n'umutaga barondera munsi y'ibibomoka byatewe n'ibihuhusi. Abantu benshi bahitanywe n'ico gihuhusi n'abakomeretse bakaba bakiri muri ivyo bibomoka mu bisagara muri Syria. Ayo makuba akaza yiyongera kuko yari yatewe n'intambara muri ico gihugu. Mu nama y'ibihugu bigize umwe bwa Buraya batanguriye ku gacerere kugira ngo bibuke abahitanywe n'ico gihuhusi. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru, akaba yasabye ibihugu byose gushigikira ibihugu vyagize ivyo vyago. Ibihugu nka Israel, Iran, Canada hamwe n'Uburusiya n'ibindi bihugu bikaba vyemeye kuzana imfashanyo muri Turiki. Mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden akaba yemeye gutanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo afashe ico gihugu. Ubumwe bwa Buraya nabwo bwemera gufasha ibishoboka byose kugira ngo bakingire abanyagihugu bo muri Turiki n'abakiri muri ibyo bibomoka. Bongera kandi bushiraho abafasha gutabara hatarinze gukoreshwa ibimurika juru. Umukuru w'igihugu wa Turiki akaba yaciye ashinga ikigandaro c'imisi 7 gushika ku munsi w'Imanuza. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi dushimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatorokanya eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.